ndabaha ikaze inshuti bakunzi bacu. Amakuru reka tuyahere Dar es Salaam muri Tanzania. Haraye habereye inama y'abakuru b'ibihugu biri mu ishami ry'ibihugu vyo muri Afrika mu museruko EAC n'ivyo mu muryango wa Afrika y'Amajepfo SADC. Ni inama yari igamije gukemura ibibazo by'intambara n'umutekano wa Kongo. Ivyafundikiwe n'abayitabiriye tubibaze umenyesha amakuru wacu Temitsokle Mutijima. Iyi nama yigaga ku buryo bwo guhosha amakimbirane n'intambara zugarije uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahurije hamwe abakuru b'ibihugu 9 n'intumwa zihagarariye abandi baperezida 4 bo batashoboye kuyitabira. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yitabiriye inama imbona nkubone i Dar es Salaam muri Tanzania. Ni mu gihe Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo we yayitabiriye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Joao Lourenço, perezida wa Angola akaba n'umuhuza wagenwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu biganiro by'amahoro bya Rwanda, nawe ntiyari muri iyi nama. Yaserukiwe na Ambasaderi Tete Antonio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu. Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nawe ntiyitabiriye. Yarahagarariwe na Minisitiri w'Intebe Lieutenant General Ndirakobuca Gervais. Nk'uko bikubiye mu myanzuro yashyizwe ahagaragara nyuma y'iyi nama, aba bategetsi bagaragaje impungenge batewe n'uko ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kugenda kirushaho kujya habi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bityo iyi nama yabahuje isaba ko haba agahenge no guhagarika imirwano bwangu. Abakuru b'ibihugu binyuze muri iyi nama basabye ko aya makimbirane yakemurwa binyuze mu biganiro by'amahoro bya Rwanda n'ibya Nairobi. Inama yabo yasabye kandi ko abagaba b'ingabo z'ibi bihugu bahura mu gihe kitarenze iminsi 5 bagatanga imirongo ngenderwaho mu bya tekiniki yerekeranye n'ihagarikwa ry'imirwano. Mu bindi aba bagaba b'ingabo bagomba gutangaho umurongo harimo ibirebana n'itangwa ry'imfashanyo y'ubutabazi cyo kimwe n'umutekano w'umujyi wa Goma n'ibice biwukikije. Hakabamo ibijyanye n'ifungurwa ry'imihanda y'ingenzi inyuzwamo ibicuruzwa biva cyangwa bijya mu mujyi wa Goma cyo kimwe n'ifungurwa ryihutirwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC basabye kandi isubukurwa ry'ibiganiro bitaziguye hagati y'uruhande rwa leta n'impande zose zirebwa n'iki kibazo, yaba iza gisivili n'iza gisirikare, harimo n'umutwe wa M23. Ibyo biganiro iyi nama yanzuye ko bigomba gushingira kuri gahunda ya Rwanda n'iya Nairobi. Inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye muri iyi miryango yombi yahamagariye kandi ishyirwa mu ngiro rya gahunda yo kurandura umutwe wa FDLR ndetse n'ikurwaho ry'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda kuvana ingabo zarwo muri Kongo nk'uko yemeranyijweho mu biganiro bya Rwanda. Inama ihuriweho n'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC yasabye ko hashyirwaho uburyo bw'ivanwa ku butaka bwa Kongo ry'ingabo z'amahanga zitatumiweyo kandi bugashyirwa mu ngiro. Aba bakuru b'ibihugu bavuze ko biyemeje gukomeza gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guharanira ubwigenge, ubusugire n'ubutavogerwa cyo kimwe n'amahoro arambye, umutekano n'iterambere byayo. Iyi nama kandi yasabye ihuzwa ry'ibiganiro by'amahoro bya Nairobi n'ibya Rwanda no kubyongerera ingufu ku buryo birushaho kuzuzanya. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC ibaye mu gihe intambara ishyamiranyije inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo ikomeza gufata intera. M23 nyuma yo kwigarurira Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, ubirototera Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'epfo. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba ibyasabwe n'aba bakuru b'ibihugu biza kubahirizwa, imirwano irimo gusatira Bukavu igahagarara. Intambara ya M23 kandi yateje amakimbirane no guterana amagambo hagati y'abategetsi bo muri iyi miryango yombi. Byose bishingiye ku birego bishinja u Rwanda gushyigikiriza inyeshyamba, ruziha intwaro n'ibindi bikoresho cyo kimwe no kohereza abasirikare barwo kujya kurwana ku ruhande rwazo. Ibyo ariko ubutegetsi bw'u Rwanda burabihakana, nubwo raporo z'imiryango mpuzamahanga zidasiba kurutunga agatoki kugira ukuboko gukomeye muri izi ntambara zo mu burasirazuba bw'igihugu gituranyi cya Kongo. Hagati aho tukivuga ku vya Kongo, Uburundi weruka kurungika abandi basirikare babwo muri ico gihugu. Umwe mu bategetsi mu gisirikare c'u Burundi yahaye no makuru bagenzi bacu mu itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP avuga ko ibataillon y'abasirikare Burundi bwarungitse yashitse mu buseruko bwa Kongo kwa 4 w'inondwi. Uwo mutegetsi mu vya gisirikare n'abandi bategetsi babiri mu vy'umutekano batashimye ko amazina yabo atangazwa, bavuze ko ibataillon Burundi bwarungitse igize ya 16. Abahaye makuru AFP n'abagenzi bacu bakorera igisata cy'igifaransa ngaha ku ijwi rya Amerika birinze kuvuga yamara igitigiri c'abasirikare bashasha Burundi bwarungitse muri Kongo gufasha abasirikare ba leta y'ico gihugu mu ntambara barimwe n'umurwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa
Kongo. AFP ivuga ko Uburundi bwari busanzwe bufise muri Kongo ingabo zigera ku bihumbi 10. Mu minsi yahera umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika mu Kirundi yameremeye ko Uburundi bufise ingabo muri Kongo, ariko nawe nyene yarase gutombora ibitigiri vy'abariyo. Yavuze ko bahagaze neza. AFP ibandanya kuvuga ko Uburundi burungitse izindi ngabo muri Kongo mu gihugu haguka abarwanyi ba M23 bivugwa ko bashigikiwe n'u Rwanda bashobora kugaba ibitero no kwigarurira ibice bitandukanye vya Kivu y'Epfo. Mu ndwi iheze bigaruriye Goma, umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru.